amatora yo muri 2020 arashobora koroha kuko ashobora koroha. Amatora n'inzira yo guhindura inzego. Inshuti n'abagenzi muba mukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Kabaza Web TV, turabahaye ikaze kandi turabaramukije. Muri kumwe nanje Ilere uri nkuru mu kindi kiganiro amatora y'ibihumbi 2020. Musanzwe muzi ko muri iki kiganiro amatora y'ibihumbi 2020 twamaduha akanya abarundi batandukanye kugira ngo bashobore gushikiriza ivyimviro vyabo ku kuntu amatora yateguwe nuko biriko biragenda. Uyu munsi rero turi kumwe batumire babiri, umushinga ntahe Leonard Ndolimana akaba ari umutumire wa mbere, umutumire wa kabiri nawe n'umushinga ntahe Issa Ndimurwanko. Reka rero tubaha ikaze mushinga ntahe Issa Ndimurwanko, turabaha ikaze kandi turabaramukije. Ego ndabaramukije nongera ndamutsa abanwanyi biraje twumviriza. Nongera nkamutsa umushinga ntahe Ndolimana Leonard turi kumwe kuri iki kiganiro. Ego cyane umushinga ntahe Ndolimana namwe turabahaye ikaze kandi turabaramukije. Nanje ndabashimiye cyane gose kubona tongeye kugaruka ko kuganira kuri televiziyo. Hanyuma kandi nkabashimiye mugenzi wanje Issa aje kugira ngo twe twokungura ku barundi bene wacu. Ego cyane murakoze. Reka tuje ku kabazo ukambere rero. Uyu munsi niwo munsi wa nyuma bariko bariyamamaza kugira ngo baze batogwe ku ntebe y'umukuru w'igihugu no kuronka abashinga amateka byarangiye. Mbega ico mwebwe mukura muri uko kwiyamamaza uko bamwe n'abandi bagiye barashikiriza ibintu vyabo ku banyagihugu mubona byagenze gute? Reka mbanze ntangurire ku mushinga ntahe Leonard hanyuma tuce tuja kwa Issa. Oya biraryoshye cyane gose, twese twarakurikiranye hafi ukuntu abakoze kampanye yo kuja kwitoza ku ntebe yo uzorongora igihugu cy'u Burundi. Jewe ndavye ukuntu hari hatanye kuvuka ibi bihuha ngo ntabwo bazorangiza iyi kampanye ngo hatabaye ingwano. Bamwe bagenda bagira ubwoba, abandi bagenda ngo ntuze ngo bihagarare ngo ntitugende kwiyamamaza. Ariko ndabona ko no kuri nshima Imana ibitangaza yakoze iyi kampanye ikaberangiye mu mahoro meza. Ego harabaye ibindi ntuze tugwane hirya no hino uko tutari kubura, ariko mu by'ukuri bikomeye ntuze byose byarangwe neza cyane rwose. Ego umushinga ntahe Issa, ikibazo ni kimwe kandi ijambo ni rwanyu. Mwisanze nivyo urevye uko kampanye yagenze, jewe ngomba kubiha faze zibiri. Faze ya mbere hariho faze imbere ya kampanye na faze ya kampanye. Kuvuga umwanya taraba umwanya wa kampanye ukoreramo. Ugiye kureba imbere ya kampanye nuko hari icuka kibi muri ku butegetsi kurangiza abantu bo mu yindi migambwe. Hanyuma icyo gice kivuye mu twinjira itere bari no kwiyamamaza. Novuga ko mu ncamake nuko atakanenge kabuze ivyo byaragenze neza nko 18 kw'ijana. Kandi byarerekanye yuko demokarasi irashoboka mu Burundi mu gihe abakiri bose abanyapolitiki bishamo ingufu bakubahiriza icyo bifuza. Ubwo rero nibaza ko mu cyama kugira ngo dushyigira neza uko tubona ukwiyamamaza uko byagenze, icyo tumenga n'icyo tubishikamo, baza kubivugana uko tuzagenda tuyaza. Murakoze. Eko murakoze neza cyane. Hariho rero bimwe byagiye birashikirizwa n'abariko bariyamamaza, mbere ugasanga bifatwa kumwe na bamwe bigafatwa ukundi hamwe n'abandi. Mbega ibyo mwibaza byokosowe mu byagiye biraba mu kwiyamamaza, cyane cyane muhagarire ku byokosowe haba ku ruhande rw'abiyamamaza canke ku ruhande rw'abategura amatora, mwibaze ko byo bari bihe? Reka ntangure kuri mwebwe umushinga ntahe Issa. Mu bisanzwe
ikintu cyokosorwa nuko nko kwiyamamaza ni byiza iyo biyamamaza ni igihe cyo gushikiriza imigambi n'imigabo bafite abanyagihugu hanyuma nyine ni ukuvuga ko abatumva kumwe na leta batavuga rumwe na leta nabo baba bafite ibyo baja gusigura abanyagihugu banenga leta muri icyo gihe rero hariho imyifato itabereye ikunda kugaragara ugasanga hari imvugo zitabereye biryohera amatwi kugira ngo banezeze abanywanyi babo izo mvugo nizo zituma abantu usanga havuyemo ukwicana kutihanganira ubwo rero muri icyo gihe baba bakwiye kureba amajambo bakoresha atuma hadashubira mu bundi kwaduka icuka kibi ngo abana b'abarundi bamwe bajyane bongere igihugu bahuye hanyuma rero ku bijyanye no gutegura amatora naho nibaza ko ababa bajejwe gutegura amatora uko azogenda nabo baba bakwiye gushyiramo abarundi bose mu rugero rungana batarinze gufata ngo abo mu mugambo yewe aribo baba benshi cyane mu gihe bose baba icyo giti biyamamara icyo giti cyo gutwara nkibwira ko rero muri izo mpande zose zibiri abiyamamaza kugira ngo baronke iyo ntebe y'umukuru w'igihugu bakwiye gutanga imigambi yabo bitavuga ko batonenga ibyo umugambi uri gutegeka uri kubakora cyangwa umugambi nawe uri gutegeka gusobora iby'ingenga abo rutarutabonye ibyo ari byiza ubwabo babwomoreye abanywanyi babo gusesa amaraso cyangwa kwihorana ubwo rero nibaza ko ariyo nzira nziza yotuma abarundi bashikira demokarasi nyakuri ego cyane mushinga ntahe Leonard jewe icyo mbona nuko mu by'ukuri kampanye y'amatora ni kampanye ni konkuru mu zindi ufise ivyiyumviro birashe ufise porogaramu z'igihugu ziri ku nyungu y'abanyagihugu agomba kuzigwana kandi akagerageza kuzidefana nk'uko abari muri kampanye bose babigerageje gusa ntawovuga ngo amakampanye yose yagiye aba mu Burundi ndabona ntuze iyo hagenda habura nuko hagiye haba ikintu c'ubwoba ngo abantu bashaka kwicwa abantu ntabwo bari kubona favere nk'abandi ariko tumenye ko mu Burundi aho tugeze tufise tumaze kujya maturité no démocratique ituma ari nayo novuga ko ya mbere mu bihugu bidukikije hahandi bagiye bakora kampanye utavuga ngo ubona hari amaparti yagiye kugura abantu bagenda bafata abantu bababesha ngo tugiye turanyuka batabyumva ariko i Burundi turi kwerekana yuko mu bihugu bidukikije byose amatora yacu yagenze cyane gose kandi abakandida bagerageje uko bashoboye kose kugira ngo ivyiyumviro byabo bigende neza uretse gusa imigambwe ibiri novuga ko yari plus populaire effectivement ako gashari kagomba kuba kubera ko n'abarivo nyene babona ko bashobora kuri pouvoir muri iyi minsi mikeya imbere iyo tension ntihari kubura kandi ça fait partie de la démocratie aussi rero novuga ko ntuze ari na sede yabiteguye ko yakoze uko bishoboye kose bitewe nanone kandi na budget na ntuze Burundi bwari bwabishizemo kuva twandwi kampanye yagenze neza cyane gose ntabwo yabaye impfabusa je novuga ko ari maturité politique uri kuragenda kwiyongera ko umunsi ku wundi ego hariho ibyo nibyo nari mpije kubaza ibyo kosowe hariho akantu kashitse kandi kashitse vuba hariho ikete riheruka kwandikwa n'ubushikiranganji donc ni note verbale mu gifaransa ni nko kumenyesha ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu hari ikete riguma rigenda yerekana yuko ubwo bushikiranganji bwandikiye abaserukira ibihugu byabo mu Burundi kuja kwitaba kuri mitingi ya nyuma y'umugambwe uri ku butegetsi hanyuma rero hagaca havuka ikibazo cyo kumenya mbega ibyo bintu kubona ubushikiranganji bubikora bukabikorera umugambwe uri ku butegetsi
mbega ibyo ntibisigura yuko by'ukuri umugambi wo ku butegetsi ari wo ubandanya utwara inzego zose z'igihugu? Mbega ni kubera iki ugoshikiranganje butari kwandikira abo baserukira ibihugu byabo mu Burundi nabo nyine ngo baze bagende kuri mitingi ya nyuma y'umugambwe senere canke forodebu canke urunani kira Burundi canke kuri bajya bigenga canke iprona? Abandi bakabaza mbega ibyo birashoboka mu bintu by'imigenderanire? Reka tubanze tubaze Issa, mwebwe kubona iyo note verbale ija habona aho leta tufate umukozi wa leta umushikiranganje yandikira cyangwa ubushikiranganje bwandikira abaseruka ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo baje kwitabira imitingi y'umugambi uri ku butegetsi, mubona yuko ari ibintu bisanzwe canke hariho agahazi? Mu bisanzwe iyo note nanjye narayibonye ico gihe narashidutse, nashoboye gusobanukirwa ukuntu ujejwe imigenderanire hagati y'Uburundi n'ibindi bihugu yohamagarira abambasaderi cabure abaserukira ibihugu byabo mu Burundi kwitaba umunsi wa nyuma wo kwiyamamaza w'umugambi wa CNDD-FDD, ariko ntabikore kuri indi migambi. Ivyo rero vyerekanye ko uwo mugambwe udashobora gutandukanya ibikorwa by'igihugu bya guverinoma n'ibikorwa by'umugambwe bwite. Ari naho byagiye bigaragara henshi, kabure byagaragaye muri kampanye yose ya CNDD-FDD gukoresha uburyo bwa leta. Leta yakoresheje haba imiduga, haba amafugire y'abantu mu gukoresha inzego z'umutekano zitandukanye mu kubuza abakora ibintu biriya. Rero ni ibintu bibaza ko batabifitiye uruhusha rwo babikore, kuko iyo abantu baharanira ico gihugu bose baba bafite amashance angana. Iyo utanguye umwe kumuha amahirwe ataruta ay'abandi, urumva yuko amakenga ntabura. Bike kuvuga bati aba bantu tabure baramenya gutandukanya leta n'umuntu ari kwitoza ngo adotware leta yindi zose. Ni ukuvuga ko rero leta ihari itabona neza itandukanizo rya leta yindi turiko twarondera. Umwanya wa leta ihari usa n'uwarangiye, ariko turahiga uzotwara leta yindi. Urumva rero nuko bagira ko ya leta yari ihari no kubandana. Jewe ngaho haraho tutumvikana, kubera ko tumenye yuko abantu bagenda mu matora ari nka komba ya box. Muri komba ya box harimo round ya mbere n'iya kabiri n'iya nyuma, kandi buri mu box wese abafise amakukashe ari buhe son adversaire. Tusubi inyuma rero gato, ntabwo novuga ko ari umugambi uri ku butegetsi watumiye abanyamahanga wonyene gusa. Je nagiye mbona amakampanye aho abanyamahanga bari bagiye mu mugambwe wa iprona, ego ariko tutabaciriyemwo aho nyene Ndolimana, hanyuma Ndolimana tutabaciriyemwo note muvuga niba ari ya dernier job ya box, ariko ndavuga umugambi uri ku butegetsi wakoresheje ukagira ako kenge kuko batumira kuri kampanye umunsi wa nyuma. Ça fait partie de stratégie y'abantu biyamamaza kugira ngo bamarke toujours le dernier point. Ariko reka tubanze tubacire ko ngaho imbogamye, kubera ko sinzi ko muri ko baratwumva hashize pandara campagne twagiye tubona nkuko nabivuze abanyamahanga bitabira amakampanye ya SNL na ntuzo na Ipronandi mapati nagenda babona ntuzo, sinzi ko namwe mwabibonye. Sinzi ko muri ko baratwumva Leonard. Ego. Turiko dushaka kubabaza nivyo hariho kwitaba meeting y'umugambwe kanaka no gutumigwa na leta kuja muri meeting y'umugambwe uyu n'uyu. Birashoboka ko abagiye guserukira ivyo bihugu byabo
mu Burundi bakitabira umugambwe iprona canke kwitaba muri mitingi y'undi mugambwe bishoboka ko iyo migambwe yo nyine ariyo yabahamagaye kuko gushika ubu nta kete turabona ryagiye ahabona ry'ubushikiranganje busaba yuko abo bantu bagenda muri zo mitingi za iprona canke zindi migambwe. Ico tumaze kubona genda nubwo bushikiranganje butanga ikete ryo guhamagara abo baseruka ibihugu byabo mu Burundi kuja muri mitingi y'umugambwe uri ku butegetsi. Urumva ko ari ibintu bibiri bitandukanye. Tushaka kumenya uko gukoresha inzego za leta mu bintu vy'imigambwe ku bwanyu mwe mubona ko ari ibintu bisanzwe. Jewe navuze yuko ahanini navuze ko umugambwe wose wafise strategie yo guhamagara ntuze abantu bipfuza ko hogira ico bozobafashamwo muri aya matatu twimirije mu minsi mikeya, ariko ntuze iyo kete nuko iyo kete yo niyashoboye kuboneka nako ntawombwira yuko abanyamahanga barepresent ibihugu mu Burundi bagiye nkuko nabivuze muri Pora no muri Sene n'ahandi ko bapfuye guhaguka barigana batamu n'umwe y'abamwe cyangwa batumire inoti seulement note y'umugabo uri gutetse yarabonetse esa fera pure izi nazo ntuze abo bagiye bagenda mu yandi maparti nabo possiblement ko iyo kete itabonetse ariko igome ko yarabaye kubera ko ntabwo hagurutsa un diplomate waze muri meeting yawe par un simple coup de téléphone atandikiwe ntabwo bishoboka aho hanje yo ni position yanje. Ego reka Issa mwebwe hari ico mwongera ko canke ahubwo umuntu yobabaza mwebwe mwarize ibintu bijanye n'imigenderanire y'ibihugu hagati y'ibihugu mbega burya ishirahamwe ijya ryo ryose riri mu gihugu ryaba ari ishirahamwe rihagaze kuri politiki, ni kuvuga imigambwe canke amashirahamwe yigenga canke abadandaza bafise amasosiyete canke amahinguriro kugira ngo bahamagare userukira igihugu kanaka mu Burundi babwirizwa guca muri leta mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu. Mu bisanzwe icyo nagomba kubanza eclaircisa kuri umushinga nahavuze bwambere ntibishe ku kibazo yabajijwe kuko yagumye asa kuhande bwambere n'ubwa kabiri yabajijwe yuko ivyo byakozwe na leta iyo bize gukorwa n'umugambwe twari kubyumva ariko byakozwe na leta. Iyo leta nyene ntiyabikoze iyindi migambi n'ibyo twita ucisha barize bariko bariba iyo bicisha rero imigenderanire hagati y'ibihugu amasosiyete amaorganisation internationale hariho icyo bita desintere baba bakurikirana inyungu amaleta aba amambasade mu bindi bihugu kubera desintere zabo bakurikirana izo bihugu. Ubwo rero baba baje ibihugu byabo mu gihugu runaka donc ni leta amaleta ni leta zikorana l'organisation internationale ikorana asingo vy'amategeko ntabwo ari umugambi uri kutegeka gutandukanya umuntu ari kwitoza kugira azorongore igihugu ntarashinga leta umuntu. Urumva rero mu byo bakoze haba mu kigenderanire mpuzamakungu ibikorwa hanyuma haba no kuba bariko bariyamamaza abatwikije ikosa bakoze kandi bibaza ko atari byiza nk'uko babikora kenshi mu gukora amakosa menshi garagara kandi bayahindura. Tuyibwira ko ari ikibazo ukwitega ku bantu nk'abo bama bari mu makosa ahinduka uko iryo ni kosa ntaza kuvuga ko atari kosa mu gihe ahindamye. Urumva mugiye guhitanwa n'umuntu ukaba wewe gushika kuri karani tusawe akiri kuri zero imwozo cyari kandi iyo abantu bahiganwa bose bafite amahirwe angana. Urumva rero amahirwe muyagabanije ku yindi migambi uko genda bibona. Ego sinzi Leonard ko hari ico mwongera ko imbere ko tuja kuri kibazo. Icyo nshatse kongera ko menye yuko igihe cyose tugenda twegereza ntuze amatora ni ya experience tubona hirya no hino nk'aho kantu koba gateye ntuze
dute ndumva ko ntuze seni nayo igomba kubifisemo ntuze une part de responsabilité kandi nizere ko nayo ubutani yongera kuorganiza andi matora izovuga ati noneho reka harabaye incident runaka iyi ntizogabanuka ko chaque moment des élections ni une nouvelle expérience muri maturité politique burundaise kubera ko toutes les composantes zigeze aya matora usanga dynamique atari yabaye mu maelezo yaheze cyangwa se mu yandi yaheze buri munsi wose tugenda hari ikintu kera cyongera ko numva ko arakantu kazokosogwa ntuze hanyuma ubundi amatora akazoza gukomeza agenda neza cyane gose. Ego hariho ikindi kibazo kijanye n'ukuntu ibintu byatunganijwe. Hariho cyane ibintu hari amakete yagiye aratangwa umugambwe CNL uvuga ko udafise abantu bawuserukira mu biro vy'amatora bakwiriye hanyuma ukongera kandi ukavuga ati urakeneye hamwe n'abandi mbere bari mu yindi migambo bakavuga ko bakeneye yuko liste y'abarundi bose bazotora ya nyuma ko ija ku mugaragaro. Iyo liste ntiraja ku mugaragaro. Mbega ivyo nivyo seni yarishuye ivuga ku kibazo kijanye n'iyo liste yuko badafise ikibanza bashobora kumanikirako izo liste zose. Hanyuma ku kibazo cyo kuvuga yuko abaserukira umugambo SNL mu mabiro bakavuga yuko ivyo atari byo ahubwo imigambwe yose aho bishoboka kuko ni batanu ku biro aho bishoboka bagiye barashiramwo abantu. Mbega izo nsiguro zagiye ziratangwa n'umugwi utegura amatora n'ibirego canke amakenga imigambwe igenda ishikiriza mwe mu bifata gute mu bihisiguriye iraba insiguro senitanga mwumva ibanyuze canke bimeze gute? Reka ntangurire kuri mwebwe mushinga nta Issa. Mu bisanzwe seni nauka ni nk'umuntu w'umunyeshuri ireve seni tuba tuyizigiye ko yifise uburyo bukwiye babayihaye kugira ngo ishe gutegura ivyo bintu ariko nk'ikirema muntu bashaka kwihenda runaka ariko mu gihe bamaze kumenyeshwa nabo byigwa ko barenganijwe nta kindi bategeza gukora bategeza kubisa iyo rero batabujurije baba babonetse ko ari ibikoresho by'abantu runaka. Muri iki gihe rero biragaragara neza ko arabonye amaliste ayafishe kuri Twitter yerekana mu makomine menshi ahantu hatandukanye kandi atabantu atamuntu bafisemo kugeza rero tutanditsemo majani amirongo ikagutangaza n'indigambo kandi bafisemo none muri icyo gihe twavuga ko kirakorera ubundi cabureseri iriko irakorera umugambo uri ku butegetsi. Iyo mu gihe amaze kubwirirwa yuko hari ibitubahirijwe hanyuma bagatanga insiguro atariyo abarundi bazoyizira cyane cyane iyo migambwe ibifise ivuga ati turafite amahirwe yo gutsinda amatora mugabo ugamije nyamukuru dufite ni seni. Urumva rero nibaza ko seni yategeza kuba seni n'ibesede seni ni ukuvuga ko aba komisiyo nationale independante niko byategeza kumera nibe komisiyo nationale dependante donc depanda ku mugambi uri ku butegetsi. Nibaza ko muri iyi ko tweza amatora tuzoreba neza korohereza cabure zo kuzuriza abarundi bose engera abayishize kuko ifite amategeko yayo ayigenga kandi atuma iba semi independent cy'ukuri korera abarundi nizoba ikoreye umutsinze ikoreye abarundi bose kuko bizotuma amaraso adaseseka bizotuma abantu badasubira guhunga kuko hari icyo yavuze ngo mu Burundi ngo muri soheje ngo Burundi ngo migongo ufite politique ndabona muri Tanzania ariko arakora campagne electorale abantu bicwa abantu bagafungwa donc isorasore z'abatanzania zakoreshwa mu gutoteza abandi mu bindi biganiro batavuga na CCM ariko Burundi byaragaragaye hariho ba Sentia bafunze hariho n'abandi basika bamwe ngo cyo n'abandi bafunze hari n'abandi bishwe biziga ngo no plutôt Kirundo Muyinga Bujumbura ivyo bintu abikwiye guhagarara noto ukihegagiza utuvuga ngo muri soheje mu bigo bitanu byo muri soheje cyangwa 6
umwebwe nimwe ngo muri imbere y'abandi bibaza ko iyo kompromise atari ibyo kandi atari ibyo. Ego mushinga ntaye Leonard ijambo rigwanya. Jewe ndabona ko noha credibility seni yabashizeho kugira ngo yorganize amatora kandi bo bwa mbere yari imaze kubikora. Mu minsi mike dusigaje ntuze kugeza uyu munsi turazi yuko hari abatajyama bari kwategura amatora kandi twongeye twishimire cyane cyane nko mu Burundi turabiye dufashe nk'akagero ku bihugu bidukikije aho hagiye haba amatora mbere yacu wasanga abantu banyirijwe ari benshi cyane rwose sinovuga ibyo bihugu bidukikije murazi ko amatora y'abukuru yagiye agenda meme tugeze no hakurya i Buganda ariko uyu munsi Burundi iyi kampanye yabaye n'ukuntu nabonye n'amahisa yagiye aba kuri novuga ko Uburundi burafise une grande maturité politique ituma yego amahisa ariko kandi ntabwo vyagenze nkuko abenshi bo batakunda Burundi bari babiteguye bavuga yuko ngo ikampanye itazohera atangwano ihabaye ubu twaberetse ko ntuze cyo bintu ushaka kugerako rero mu gihe tugitegereje isubizo ca ukuntu seni yabiteguye n'ukuntu bigiye gukurikira abarundi bose twese aho turi dusenge Imana kugira ngo iduhe noneho amatora azogenda neza cyane ayo maincident ntuze y'ubwicanyi atabaye kandi koko uzora mukatowe atoregwe kuturongora abarundi bose kubera ko ntuza azotsindiye abarundi bose mbega azotsindiye abarundi bose bitagomye kuvuga ko ntuze we yatsindiye umugambwe we ategeka ico kintu nakifuriza abarundi bose bari mu gihugu n'abandi bose bari hanze. Ego utuje ku kindi kibazo ukijanye n'ukuntu ibintu byogenda inyuma y'amatora nivyo mushinga ntahe Leonard muhije kuvuga yuko kuva mbere amatora ataranaba hari abavuga yuko ubifuze ko amatora toba n'ibindi mbega umuntu agiye kuraba ubu ukuntu hari biboneka yuko hariho impande zibiri zifise inguvu gusumba nibyo bakandida n'indwi abariko baritoza n'indwi ariko umuntu agiye kuraba ku rubuga arabona yuko hariho imigwi ibiri ari iboneka cyane gusumba iyindi ahashaka kuvuga umugambwe CNDD-FDD hamwe n'umugambwe CNL mbega muribaza yuko mumaze kuraba ukuntu ibintu biko biragenda mu kwiyamamaza amajambo agenda arashikirizwa n'ibindi muribaza yuko hamwe inyishu canke resultat sinzi ko no zita mu Kirundi ibiharuro vya nyuma vy'amatora muribaza yuko bizohava bizana ugukwegana hagati y'iyo migwi ibiri twavuze mu gihe bitoza binezereza umugwi umwe canke uwundi reka ntangurire kuri mwebwe mushinga ntahe Leonard. Ahubwo mbere yuko nanatangura jewe ari ibyo nashobora mu Burundi mu gihe tegereje aya matora azoba frontiere zo nzagomye kubanza gufungwa abasoda n'abapolisi bakasura 100% umutekano w'abanyagihugu bose bagiye muri aya matora kugira ngo habe dissuasion kuri babandi bitwaza yuko bahekere bavuga ngo nta matora ngo nikizova ngo ntibazokemera kugira ngo noneho kuma ino saba abantu bose bazoba bari habe hari security maximum mu nyagihugu wese ahaguruke agende atore uwashaka mu byiyumviro bye kandi atanu umuntu umwe amunyeganyeza na gatoya rero nkuko mwavuze c'est vrai hari imigambwe ibiri tubona iri hejuru izogwana ntuze presidence ariko ico nosaba abarundi bose aho bari tumenye ko uzotogwa azatore kuyorongora uburundi ariko niba hari umugambwe muri iyo migambi ibiri woza witwaje ngo nuko ngo utsinzwe uzohita ugwana ico kintu ubona gishatse kubera ko abarundi aho tugeze
nta muntu n'umwe ntuze yipfuza kongera kuguma amagumwe twagiye ducamwo imyaka n'imyaka. Turashaka amahoro mu Burundi, turashaka stabilité mu Burundi, kandi ntuze n'abanyamahanga bifuza ko Burundi homeneka amaraso nawe baraburizwamwo Uburundi buca twitora indongozi zizoturongora peu importe ntuze parti izotsinda. Abarundi tumaze kujya kuri maturité yuko dushaka kumvika tukemera verdict yatanzwe n'abanyagihugu ivuga iti ubu niyo twahisemwo point final. Ego mushinga ntaye Issa mwebwe mubibona gute? Nagomba ngaruke ku majambo abiri yakoresheje ikintu cya maturité politique mu Burundi yuko muri demokarasi iyo demokarasi mu Burundi hari icyo kintu komisiyo biragaragara neza ko hariho intambwe abanyagihugu rero niko navuga abanyagihugu kuko politiki biragaragara yuko iyo demokarasi abanyagihugu bifuza atariyo abanyapolitiki bamwe bifuza. Ikivyerekana nuko nkuko nabivuze mu ntango abari biteze jewe bivuga nk'umuntu ndapanda ntabwo amwe ndimo nta umuntu yari yiteze ko iyo CNL ishobora kuba yoronka abantu bangana nka kurya twabibonye. Ariko rero bizanye n'ibijyanye n'ukuntu baburagizwe baricwa barafungwa ibi byose bibaho abakorewe ubutegetsi buhari mugabo imigagwa y'abantu bategekangana baritabiriye umuhanda wa kampani electorale. Ikintu cyanezereje ni uko abantu bigeze bica kampani batega amajenade cyangwa ngo batumaze ibihuza bavuga byabaye gato kuko byarahagaze. Ni ukuvuga ko uko kwigumya abaye muri kampani birekana ko ouverture ya politique yashoboka mu Burundi n'abanyagihugu nabo ubwabo bararinda bakavuga ati bakeneye impinduka. Iyo mpinduka rero turasaba n'abajejwe bose ko bogira iki boyireka ikaba nimba iyo mpinduka iba kuvuga muri kubutegetsi naho arice utwara inzira kabiri ni cyo kuvuga ati nizotsindwa yemere aho ntahishize. Nibaza ko nabivuga ngo ambwiri ari ku rubuga niyo yamonopoliza espace politique n'ibyo baragaragaye neza ko iyo migambi FPD na CNL bamonopoliza bari bafite ingufu nyinshi ku rubuga rwa politiki. Mugabo rero ubwoba jewe mfite ubwoba bw'imvugo isohoka muri iyo migambi n'ibiri. Rero kirije umushinga nahe gwa arakutira twebwe twinda nta kibuza tudatsinze tuzoja umva inwa hanyuma umva ibyo byari bigeze avuga ati twebwe turi benshi abantu bose dushitse tuzotsinda kandi nibaza ko iyo ugiye gusiganwa haba harimo fase gutsinda cyangwa gutsindwa kuko ijambo rya mbere ni umunyagihugu. Ushobora kuba ufite abantu benshi baje kumvira ubwabo abantu benshi bazo gutora bose basanga batoye ahandi ibyo twarabonye mu 2023 muri Prema na Ode. Ubwo rero nibaza ko ubwo bafite cyane igihe seniyo byitwaramo nabi biramuzi byitwaramo neza nibaza ko bizogenda neza. Hanyuma cangira kumpanura n'iyo migambi nyene yuko bishitse umuntu agatsindwa bikagaragara ko atarenganijwe yoshira ntashitse. Yego reka turangize ikiganiro kuko umwanya uratujanye tubasawe ko mushikiriza akajambo cyane cyane kuri abo nyine muheje kuvuga Issa bategura amatora n'abazoyacungera. Reka dutangure kuri mwebwe nyine hanyuma tuce turangiriza ku mushinga ntahe Leonard. Nk'uko ngiye kubivuga nibaza ko ubuzima bw'umunyagihugu bufite agaciro gakomeye kuruta ubuzima bwa politiki y'imyaka yawe y'imyaka rero barebe ubuzima bw'abanyagihugu babo bagira urukundo rwo gukunda abanyagihugu ntibagire urukundo rwo gukunda umugambi. Imigambi ifite ubuzima bw'itodovi iravuka igakura igapfa. Ibyo twarabibonye muri Prona Afrika twarabibonye muri Fodemu imyaka yagiye iyo migambi ibaho hanyira kugaseni rero nizo nabo bajeje guhagarikira amatora banashaka nabo bantu yeswatudona abapolisi cyane cyane barebe neza ko umugambi no mushaka gukomeye
ushaka ufite ubuzima bwawe mugabo umunsi uzoba utakinyarufite ariko abanyagihugu nubwo basaza ariko bari remplacer par abana babyara ya nation reste toujours une nation rero abanyagihugu bakorere abanyamigambi ego cyane bafashe demokarasi cyiko cyane ego umushinga ntahe Leonard akajambo kanyuma kuri abo bantu abarundi n'abarundikazi dutegereje amatora mu minsi itatu iri imbere azoba twese tube umwe mu gushaka akazoza ku Burundi bwacu majambere y'Uburundi bwacu cyane cyane nkaba nongeye gusaba cyane gose abajejwe security y'igihugu n'igisoda cy'u Burundi bose bahagurukiye kimo gucungera umutekano w'Uburundi bwacu kugira ngo ntazobe influence z'abanse boturuka hanze nkuko abenshi bagiye bashaka kuvyerekana ngo babe boza kuburizamwe amatora mu Burundi bwacu n'abandi bose baba ubu bahise bagenda mu myobo bavuga ngo bategure ngo ibitero ntuze ngo departement n'amaresitation sabo nabo batenyenye baze twese hamwe duharanire gutora indongozi zizotwara imyaka indwi igiye gukurikira kandi twese tumeze neza abari hanze bose bifuza kuza kubaka igihugu catubyaye twese twirukireyo tujane ivyumviro byacu tujane ubwenge bwacu kugira ngo igihugu cyacu kibe mu byambere mu bihugu by'ibiyaga binini by'indanga bigenda birangwa na development na security n'umwigaragambyo uhagije cyane gose mu cyacu yarutse ego cyane mushinga ntahe Leonard turabashimiye ku kanya maduhaye kugira ngo dushobore kuganira nakoze cyane gose kuba mwongeye kumpamagara kuri iyi televiziyo kugira ngo tugire ico twera kuyo catwibarutse twe turi hanze aho kandi twiza yuko Imana ikomeje kurinda Burundi kubera ko n'Uburundi bwarinze buyisha mu kibanza ca mbere kandi iyo Mana yaduhaye iyo kibanza cari ku Burundi bwacu bwatubyaye ego cyane mushinga ntahe Issa namwe turabashimiye ku kanya mwaduhaye kugira ngo dushobore kuganira ndabashimiye none bashimiye umushinga ntahe Leonard ko mbere yo kurangiza nashaka ndamwibutse nongere numvishe abatwumvirije yuko kuvuga yuko hari abantu boza guhiga influence amatora mu gihugu bavima igihugu ico kintu gishoboka kuko umunyagihugu niwe afata ikarata akagenda gutora iyo rero ni yangu yo kwanga abakozi ba Kagame mu bihugu les relations entre les états toujours kwama uri nk'umwana uri kuravuga bajyana bari neza ko abantu bonyine bafite destin y'u Burundi muri aya matora niyo bafite destin nta wundi muntu n'umwe harashaka kuza ku influence umunyagihugu ikunda rero nkaba ndamushimiye tuyaze neza ikiganiro cyacu kimeze neza hanyuma muzokongera mutwakure ishikirize cy'ingenzi murakoze ndabashimiye murakoze neza cyane ubwo tuzosubira rero ikindi gihe inshuti n'abagenzi bakurikiranye ikiganiro tuzosubira rero mu kindi kiganiro naho ubutaha mwari kumwe nanje Irere uri inkuru amatora yo muri 2020 arashobora koroha kuko ashobora koroha amatora n'inzira yo guhindura